Nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV, aho mudukurikirana muherereye hose. Rero ndabahaye kaze muri ano makuru. Mwe mubana natwe mu makuru yacu mwerere ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabakengurukiye cyane. Numwanya tugiye kubageza ko rero amakuru agezwe ko cyane ariko aravugwa muri kano kanya. Na makuru gusa tuza kugaruka cyane kubirabana n'umutekano w'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ni mu gihe bamwe bibaza nimba koko President Varisito Ndayishimiye ico kibazo gihari yoba atakizi nkuko tuza kukigaruka ko utiko ko mu bamwegere nta numwe abizi. Ese mubajejwe umutekano we nta numwe azi ko kwigenza gutyo nkuko tuza kubigaruka ko vyotuma umukuru w'igihugu agandagurwa vyoroshe cyane. Ese hoba hari bamwe mu bategetsi bamwegere cyane baba batinya kumubwira ukuri canke nabo bari mu bamuhevye? Gico bikoze ubukunzi bw'inda bwa bamwe mu bategetsi b'u Burundi bwabatumye kugurisha ubwingenge bw'igihugu mu bijanye na vyinshi cyane gutuma tumanako mu makuru nkuko tuza kubigaruka ko cyane. Kimwe mu vyo President Varisito Ndayishimiye akoresha mu bikoresho vyo gutuma tumanako harimwo ko akoresha kompanyi ya Romiteri. Iyi akaba ari kompanyi ya Romiteri ifise ishami rya Vieteri, ikaba ari societe y'igisirikare ca Vietnam. Bamwe bakaba bamaze kumenya ko amwe mu mabanga yose y'igihugu yoba aja mu minwe y'igihugu ca Vietnam. Muti vyifashe gute? Ivyo nivyo turaza guca irya nino kugira ngo muze kumviriza ingene tubazaniye aya makuru arabana n'umutekano w'umukuru w'igihugu. Imbere kandi ko tubibageza ko nibejeje kuba mu kanya gatoyi, aho bamwe bariko barasaba benshi gusemerera, yoba abandika bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi, abatanga statut kuri WhatsApp ndetse n'abakoresha ibindi vyose bikoreshwa mu gutambutsa amakuru cyane ibintu bibonwa n'abantu benshi. Ni mu gihe abantu bariko baratabariza uwitwa Dwima Edwin, aho ajije gufatwa n'igipolisi ahatwawe nabi ahantu hatazwi, akaba ariko aratabarizwa kugira ntagirirwe nabi gushika n'ubu. Muti vyagenze gute? Ni ibintu vyabaye kuri uno munsi igenekerezo ya mbere uku kwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi 2024 isa 6:45. Uyu Dwima Edwin akaba asanzwe ari umuhinga mu byo gufata amasanamu, photographe. Yaraje rero gufata isanamu y'imodoka zigendanira umukuru w'igihugu General Neva, aho zariko zica kwibarabara ryitiriwe Oprona canke se Boulevard d'Oprona. Ubwo nyene ku isa 6:45 apolisi baciye bafata Dwima Edwin bamutwara nabi cyane, bamutwaye ahantu hatazwi. Ni mu gihe abanyagihugu babibonye bo bafise amakenga ko ashobora kugirirwa nabi, harimwo no kuzimangaririzwa ubuzima. Bakaba bamutabariza kugira ngo ntagirirwe nabi. Nundi wese yogira ico afashe kugira ngo uyu munyagihugu yariko afata isanamu y'imodoka zigendana n'umukuru w'igihugu ziriko zirengana ntagirirwe nabi yogira ico afashije. Wowe ufise ico kwandika ku mbuga ngurukana bumenyi, agukurikirana bakaraba ivyo ari vyo nawe wogira ico uterereye. Imbere yuko tubageza ko ibirabana n'umutekano wa President Varisito Ndayishimiye, reka manze nkubwire kwibutse wowe utari wafyonda ko ufyonda kuri iyo buto ya sabone canke se subscribe bitewe n'ururimi ukoreshamo umuhora wawe wa YouTube, kugira ngo utaja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Ndagwaye kaze rero muri ano makuru. Reka tuyatangurire gato kuri kano kantu, aho hari manuro President Varisito Ndayishimiye ariko aratanga mbere binamuviramwo kuvuga amwe majambo yatumye benshi baza ku mutekano we niba koko ukingiye neza. Uti amatelefone mufise muyakoreshe basha, aha muyakoresha mwandika ubu message je t'aime chérie uri hehe, mukagira ibitelefone n'ivya chérie shushu. Izo telefone zofuma zimeneka. President Ndayishimiye we aha yari kwamenyesha ko we yigira kuri telefone, avuga ko agenda ahaje hose agenda arigira kuri internet, akababazwa n'amasosiyete abesha ko afise internet mu gihugu cyose. President Ndayishimiye yatanze akarorero ka societe yahinyuje ica imwemerera kumuzanira akamashini gafata neza internet. Aha rero niho ikibazo
gikomeye cyane kirabana n'umutekano w'umukuru w'igihugu cyaciye kivyukira. Ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yari karavuga hano birahambaye, ariko biratandukanye rwose n'ingene abakuru b'ibigo bo mu gihe ca none bakingirwa. Biratangaje ko umukuru w'igihugu wenyene yemeza ko ahamagara sosiyete yigenga ikamuzanira ibimuha internet. Bino bikaba bisigura ko iyo sosiyete ifise amabanga yose ya Perezida Ndayishimiye. Iyo sosiyete kandi ngo yama izi buri sekunda aho Evariste Ndayishimiye atumbereye. Ivyo yandika vyose barabifise muri iyo sosiyete, ivyo vyigwa vyose akora kuri internet barabifise, ivyo aganira n'abantu ari hafi y'iyo telefone barabifise, ndetse n'ivyo yoba aganira n'umukenyezi we barabifise muri iyo sosiyete nk'uko bigenda. Benshi baribuka cyane umwe mu bahinga bakomeye cyane kuri ubu acumbikiwe mu gihugu cy'Uburusiya. Uyu akaba yarahoze akorera ikigo gikomeye cyane cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijejwe ivyo gucungera amabanga y'igihugu. Urwo n'urwego rwa nyuma mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho amabanga yose yoba ayavuye muri FBI ndetse no mu bindi bigo bijejwe kurwanya iterabwoba ngaho mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru yaho abikwa. Uyu niwe yitangarije ingene abafise amasosiyete y'itumatumanako bagenda baraneka abakuru b'ibihugu, ivyo baganira nabo ku matelefone yabo ndetse n'abandi bategetsi bakomeye mu isi. Aha rero niho benshi baciye batangara cyane babonye Perezida Ndayishimiye atanga inomero ya Lumitel ngo abariyo abanyagihugu bamurondererako. Lumitel ishami rya Viettel, iyi akaba ari sosiyete y'igisirikare ca Vietnam. Ubundi kubakurikirana hafi ivy'itumatumanako ndetse n'ibigezwe ko mu isi ya none vy'ubuhinga bwa none, ni ukuvuga ko amabanga yose y'u Burundi uyu munsi ari mu minwe ya Vietnam, nimba ikompanyi ikoreshwa mu gutumatumanako mu biro vy'umukuru w'igihugu ari iyi nyene tubabwiye. Kubera iki ngo abatwara Burundi badashaka guha agaciro Onatel? Iyi akaba ari sosiyete y'igihugu, maze akaba ariho banategurira ingene abategetsi bahana amakuru mu buryo bukingiye. Mu isi y'uno munsi utitwararitse umutekano ujanye no guhana amakuru bisa no kugurisha ubwigenge bw'igihugu. Hariho ibihugu umukuru w'igihugu yo kwigenza uko kwa Perezida Ndayishimiye yoca ajanwa mu butungane akagirizwa haute trahison canke zo guhemukira igihugu. Bamwe bati ese abahanuzi b'umukuru w'igihugu bobo bakora iki? Ngo dufate ko Perezida Ndayishimiye yo batazi ibi turiko turavuga, koko mu bamwegereye nta numwe abizi? Ese mu bajejwe umutekano wewe nabo nta numwe azi ko kwigenza gutyo vyotumwa anagandagurwa vyoroshe cyane? Ese baba harimwo abatinya kumubwira ukuri canke nabo baramuhevye, canke ni Perezida Ndayishimiye atumva impanuro? Ngico bikoze ubukunzi bw'inda bwa bamwe mu bategetsi b'u Burundi bwabatumye kugurisha ubwigenge bw'igihugu mu bijanye no gutumatumanako amakuru. Nkuko nari mpejeje kubabwira, akaruro ka hafi nakuwo mugabo acumbikiwe n'igihugu cy'Uburusiya gushika magingo aya, aho afise amabanga menshi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse naho yivugiye ubwiye ko hari kompanyi zikomeye cyane zijejwe ivyo gutumatumanako ndetse no guhanahana amakuru kuri ubu ziba zifise ivyo abategetsi benshi bavuga, ndetse ziba zinabitse amabanga menshi y'abakuru b'ibihugu kubera ko baba bariko barabumviriza. Mu yandi makuru kandi hari urupfu rubabajwe rwa Habonimana Eric Batazira Matata. Iyi foto y'abakunzi mubona ni ya Habonimana Eric n'umupfasoni wiwe Irakoze Mediatrice. Turaza no kugaruka ku kungene uyu mupfasoni we yoba bifisemo uruhare, gusa akaba harimwo n'izindi ndongozi nazo zibifitemwo uruhara rukomeye cyane. Uyu Eric Habonimana ava muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Mediatrice Irakoze nawe akaba ava muri komine Bukinanya naho mu ntara ya Cibitoke nyene. Eric yahora ari yunguruza abantu muri voiture Toyota Probox aho mu Cibitoke. Eric na Mediatrice bari bamaze hafi umwaka bubakanye ariko bidaciye mu mategeko. Imbere ya Eric Habonimana, Mediatrice Irakoze yari yarubatse urugo rwa mbere n'umusirikare yoba yaraguye mu gihugu ca Somalia. Umugabo wa mbere baravyaranye abana batatu barimwo umuhungu akuze. Mu nyuma Mediatrice yarubatse n'umugabo wa kabiri yahavuye yicwa. Umuhungu wa Mediatrice yarigezwe ko ari we yamwishe amucumise imbugita. Uyo muhungu yarapfunzwe mu mpimba, mu nyuma nawe aza kurekurwa. Eric Habonimana yaramaze indwi zibiri n'igice apfuye inyuma y'amahiri yoba
Eric Habonimana amaze indwi zibiri n'igice apfuye nyuma y'amabiri yoba yarakubiswe na Mediatrice Irakoze n'umuhungu wiwe. Ikiziga ca Eric kikaba kimaze ico gihe cyose mu buruhukiro bwa kimwe mu bitaro aho mu Cibitoke, abiwe bagasaba ubutungane. Muti rero urupfu rwe rwatanguye gute? Ese vyose vyagenze gute? Reka navyo tubice irya nino. Abaryango b'umuhisi Habonimana Eric bakavuga ko uwabo yari yabikije Mediatrice Irakoze amafaranga 700 y'amafaranga y'amarundi yoba yategura kurondereramwo ivyangombwa ngaje gukorera mu gihugu ca Kenya. Kwigenekerezo y'indwi ukwezi guheze kw'indwi k'uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Eric yasavye amahera hacaduka imishwano. Uyu Mediatrice Irakoze n'umuhungu wiwe ngo baraciye barengera kuri Eric Habonimana barahuragura bagira ko baramuboha amaguru amaboko n'amagara. Inyuma rero ngo niho haza abapolisi boba barahamagawe na Mediatrice Irakoze. Abapolisi aho gutabara indembe baca bamujana mu gasho. Ageze mu gasho abandi bapfungwa bamenyesheje OPG yitwa Adjudant Major Ngendakuriye Filimini ko Eric Habonimana ari indembe ashobora kubapfirako. Abo bapfungwa basaba ko Eric ajanwa kwa muganga. OPG ivyo nta gaciro yabihaye. Eric Habonimana we yaguma asemera ko bamubabaje mu nda, yasaba kuja kwa muganga. Mu gihe yari yagize amatati n'uwo bubakanye, Eric Habonimana yashizwe kicako ari umusuma, umufunga kiwani n'umunywa rumogi. Inyuma y'iminsi ine gusa afashwe, Eric Habonimana yarashoboye gutuma ko abiwabo abamenyesha ko aremvye akashobora no gupfira mu gasho. Washitse ubwa mbere OPG Filimini Ngendakuriye yaramushinyaguriye amubwira ko nawe ashobora kumupfunga ahubwo. Kugenekerezo ya 13 ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2024 OPG Filimini Ngendakuriye yaragondojwe aremera ko Eric Habonimana ajanwa kwa muganga, ariko OPG Filimini Ngendakuriye yararahiye ko Eric Habonimana adashobora kuguma kwa muganga, aranabuza abiyo kumugwaza. Maze uwo munsi nyene asubizwa mu gasho. Ariko inyuma gato Eric Habonimana aciye aremba gose. Abapolisi bamusubiza kwa muganga yambaye amapingu. Ashitseyo aca aracikana kwigenekerezo 14 ukwezi guheze kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Tugaruke rero kuvyo kunguruza dosiye y'uwapfuye. OPG Filimini Ngendakuriye yabonye Eric Habonimana apfuye acarondera kwikura ko dosiye y'umuhisi. Nibwo bukeye bwa kwigenekerezo ya 15 ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2024 OPG yaciye arungika dosiye ya Eric Habonimana kwa procureur wa Cibitoke, atanavuze ko umupfungwa yaraye apfuye. Ikindi gitangaje kandi, ikiziga ca Eric Habonimana bakijanye mu buruhukiro bandika ko ari umuntu atazwi inkoni. Ntibigera babimenyesha umuryango wiwe. Umuryango wa Eric Habonimana wagiye kumenya ko wabo yapfuye haciye iminsi 2 babibwiwe n'abandi bantu. Umuryango w'umuhisi Eric Habonimana ukaba uri mu bibazo bitoroshe. Procureur wa Cibitoke nawe ariko asaba umuryango gukora amatohoza. Ibi akaba ari ibi vyavuye kwa procureur. Umuryango wagize uritura procureur wa Cibitoke kugira abafatire ababiciye. Wa procureur asaba umuryango kuja kuzana urupapuro rwa muganga. Umuryango uraruzanirwa emeza ko Eric Habonimana yapfuye bivuye ku nkoni yakubiswe. Mu nyuma procureur yasavye umuryango w'umuhisi kuja gutohoza ababiciye no gutabuza imitahi yo kubafata kwa OPG. Guhera aho rero niho umuryango utangura gutereranwa n'abategetsi batandukanye, mbere na wa OPG Filimini Ngendakuriye atangura kushinyaguriza. Uyu muryango waranditse ambakete usaba gutunganirizwa, kugeza ubu nta nyishu uraronka. Wabo Eric Habonimana amaze indwi zibiri n'igice mu buruhukiro. Uyu muryango uratakamba ngo abatwara Burundi bawutabare, bawukure ko kano gasuzuguro ukorerwa n'abatware bo mu Cibitoke. Umuryango kandi urasaba ko Mediatrice Irakoze n'umuhungu wiwe bakurikiranwa kukuba barabiciye wabo. Urasaba kandi ko OPG Filimini Ngendakuriye n'abakurikiranwa kukuba yarafashe minenerwe ibijanye n'amagara ya Eric Habonimana. Umupfungwa amupfunga ari indembe, yanka kumva amajwi y'abamutabarije bose yongera amupfungira ubusa. Bamwe bati ninde azohavata abantu umuryango w'umuhisi? Ese Buramatari Kareme bizoze yoba hari ico azofasha mu gihe asanzwe afise igopikete ry'umuryango?
Procureur General de la Republique yo kumva kano kama gategeka abatwara mu Cibitoke so umushikiranganje w'ubutungane we yoba agiye kumva kano kamo nkuko vyagiye biragenda mu minsi iheze hagiye hagaragara akaringanyo gatandukanye kandi gakomeye gakorerwa cyane cyane abanyagihugu bato bato bivuye ku biturire indongo zo hejuru ziba zariye. Ese kuri ubu hoho baragira ico bafashe kugira ngo vyibuze bagarukirize icizere abanyagihugu bari baratereye uru rwego. Byose reka tuze kuraba ikiza gushikira. Turahojeje kandi umuryango wabuze. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya aho uri hose rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafite ko kugira ngo utojikikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.